hemwe hemwe ndabasabye ikintu munakinkorera sico tumenyereye mugabo nagira ndabasabe dukomera amashimana iragaheza gikwa kuba mpagaze hano kuba mpagaze uno munsi muri uyu mwaka ni igitangaza Imana yakoze. Bavuze ku bungere bacu nubwo Shetani yagomba ko tuba imfuvyi ntitubeho, kandi uretse n'ivyo naje twari tujana nafashwe na AVC bavuga ngo ni impanuka z'ubwonko. Abantu bagwara AVC bakabaho ni baki. Tugeze Bujumbura abadogiteri bagenda barambaza utubazo bakumva ndabishura, baca barambaza ngo mbega wewe uri umukozi w'Imana? Ndego. Ngo wewe tugushize mu bantu 3 kwijana ngo Imana imaze gukorera ibyo. Wahandi ho naho twoguvuye ngo bayikidehiye ngo ntiwovuze ngo amajambo nguko wahora. None rero musubire mukomera amashimana. Amen. Ego kwe Mana yarakoze nanjira ndantereka kugira ngo no munsi mbone ivyiza nkibi. Imana ishimwe. Ndanezerewe cyane nukuri, ndanezerewe kubona ivyiza nkibi. Nanje Imana yampaye kuramba ngo mbone ivyiza. Imana ihabwe icubahiro. Batubariye ngo dushinga intaye ingene Imana yarungitse abakozi ngaha mu kagari. Ubutumwa bwiza bwatanguye 72 mugabo hacacamwo ibintu bitameze neza. Barahagarika ishengero rya Pentecote ryitwa ADP Pentecote kuko ryari rirongowe n'abaswede. Duca tubaho tutagira umukozi w'Imana kugera muri 74 mu kwezi kwa gatatu niho twaronse abakozi b'Imana batumwe n'ishengero ry'Ikiremba. Imana ica ikorana nabo. Abo bakozi baje batarondera izindi nyungu, barondera ko dukizwa ngo tuve mu byaha. Kandi muri abo batubwiye ubutumwa bwiza, bazanye ubwo butumwa ntabakiriho, baragiye kuzohabwa impera mugabo baraturorereye impera yo tuzoyihererwa rimwe. Ariko basize batubwiye ubutumwa bwiza, nico gituma ubwo butumwa kubera butari ubw'abantu bwarimwo mpwemu yera, nico gituma bubandanya gushika nuno munsi. Nanezerewe cyane aba bakozi bavuye ngaha. Nanezerewe kubona Imana hari icyo yakoze muri bo, bazosigarana ubutumwa bwiza. Namwebwe murimwo mukomeze umuhamagaro wanyu kugira ngo Imana izibandanye ikorane namwe. Jewe nitwa Barisese Karaveri, mvukanye mu kagari. Hanyuma araho bita mu Musederi niho twatanguriye, nari hirya y'ibarabara niho twatanguriye. Nuko hanyuma twari dufise mu pastor umwe yakoze ibikorwa byinshi. Twari dufise umupasiteri dusangiye n'abanyakigozi n'abakayenzi na kagari. Nuko yo mupasiteri yakoze ibikorwa byinshi, nta modoka yagira, yagenda n'ikinga agaca ku Mukenge agaseruka ikayenzi mu gutaha agaca mu kagari. Yakoze ibikorwa byinshi, yitwa Bamboneyeho Paulo. Ndakiriho yararangije igikorwa cyo yarakirangije, ariko afise impera ikomeye. Icyo gihe nta bapasiteri twari dufise, nuko ntabariho, yari uwo wenyene niwe yarahari. Mu nyuma Imana irahezagira ishengero, turarongo mu pastori nubwo aturongora, nubwo barakorana. Nuko yaritavye Imana, numuhisi
sininda kumuvuga izina, muramuzi cyane. Nuko yakoze, nawe yakoze ibikorwa byinshi. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ingorane bagize bashitse Muyinga barahasunze, basonza inzara ikomeye kugezaho baja gusuma Igitega n'amakinga batagira imodoka. Ivyo rero byakomeje umuhamagaro wacu mu buryo twabitegereza bagenda Igitega bakaja gusuma Igitega. Batuzanye rero two bavuye gusuma Igitega, bashitse mu Kayenzi bateka ibiharuye. Muraye muri batatu bateke imihanyu itatu yanyu n'imihanyu yabo babiri, hanyuma itatu nyene kuko harimwo muboyi yaca ateka imihanyu itandatu y'igitoke. Si ibi biri ubu hariho umuhanyu worya ukumva ko hari ico washizeyo. Hari udutoke twa kera twari n'imihanyu mito mito, warya agahanyu kamwe kandi ukarya n'ikiyiko kimwe, apana ivyo birushe mwarutsa. Ibiyiko vya kera byitwa ibidima, nubwo hanyuma ugacunywa n'igikombe c'icayi. Hanyuma rero imisi yose namarayo jewe nabaye umuvuga butumwa w'imfura mu Kagari. Nico gituma mbona nezerewe cyane kuba ishengero rimeze gutya, ririmwo abakozi b'Imana. Nuko Imana yaraduhezagiye, jewe ndumwe mu bajenama batatu, abakobwa babiri na jewe umuhungu umwe. Nuko mvuga Kagari yose yigera twara abajenama batatu, abakobwa babiri n'umuhungu umwe ari we jewe. Dusigaye turi babiri. Uwo mujenama agira kabiri no mupfasoni wanje Mutamakazi. Nuko rero mudusengere kugira ngo tuze turangize neza. Nuko nizo ntererano twobasaba, mudusengere Imana kugira ngo tuze turangize urugendo rwacu neza. Harabaririmbye harya baravuga ubukene, baravuga ingene twakeneye mu ishengero, baravuga ingene twambaranye ipataro. Burya bajya bavuga yari jewe no mupastori w'igasezegwa twambaranye ipataro kubera twemeye igikorwa c'Imana. Twambaranye ipataro nayo nyene siyo twari twaguze, twari twayawe n'umuzungu. Muzungu hanyuma aturungikira ipataro, ayirungikira. Urya rero nawe w'igasezegwa yari amaze kuba umujenama wanje, tugaca twambarana iyo pataro. Mugabo murabona we ni muremure, ariko ngo imera zisumba kugira gute, ntagiye igasogwe yaca twariyo. Hanyuma rero Imana irakorana natwe, hanyuma Imana iraduhezagira, turaronka muntu aguraguye. Ubu ntitucambarana ipataro imwe. Imana yaraduhaye umugisha kugezaho natwe muntu wese yambaragwiwe. Nuko rero igikorwa c'Imana kiragutse kigera kure, ariko mu minota yacu mikeya nagira ngo ndabashingira intahe niyo mpejeje gushinga. Ariko rero uti none iyo nzara abo bantu bari Kayenzi bayikize gute? Imana yaciye ihamagara ishengero mu Kagari, hanyuma ihamagara abantu. Nubwo abaje ari bimuga bagakira, baje bagwaye tukabasengera bagakira. Nuko Imana ikomeza igikorwa cayo, hanyuma baca batangura gutanga ikigira 10 c'ivyimburwa, ibiharage, imyumbati, nubwo ibintu byose by'ibiribwa bakabitanga bakurikiye ko Imana yabagiriye neza. Hanyuma rero twaca tubitwara Kayenzi komisiyoni, twayita imisiyoni kuko bwari ububwiriza ntibari bwaba imisiyoni, niho twaja kugirira inama. Hanyuma rero baca barakira iyo nzara yo kuja gusuma Igitega. Mugabo ntibabirira gusa, baraduha amahera bagaca batugurira, tugaca dushira mu mperezwa. Jewe nije naji Kayenzi muri iyo nama y'abarimu, ni jewe nagenda. Imana yari yahamagaye
abasore batatu bikorera ico kigira 10 tukagitwara ikayenzi, hanyuma bagaca basuma bakatugurira. Nuko bica bigenda gutyo, Imana irabikora bigenda neza. Nuko murakoze cyane. Ibyo twagomba kuvuga cyane nibyo, ariko kandi nagira ngo ndabereke umuntu yari mu badusengeye bagasenga ngo Imana ihamagare mu Kagari, ihamagare Ngozi, ihamagare mu Kirundo, ihamagare Muyinga, hirya no hino. Reka ndamusabe ashike hano, kandi tumusigaranya ari umwe mu bari batuzaniye ubwo butumwa. Ni umupastori w'Inyabikenge yitwa Stefano. Ashike hano atubwire ingene bakorera basenga ngo natwe turongo ubutumwa bwiza. Kaze. Imana nishimwe cyane. Ibyo ababwiye, twebwe turi mu bantu banezererwa iwacu Imana ngene kiriko kiragenda ino. Tumaze kubona abakozi b'Imana bari muri twebwe twahorana, aribo barabarimu bacu batekeye baduze, twarababaye cyane kuko batuvuyemwo. Nitwari tuzi ingene bahamagawe cyangwa umuhamagaro wabo ngene uteye, ariko mu nyuma Imana murazi yuko iguma ihamagara. Natwe twahamagawe turi abana mu ibanga ntitumenye ibyo ari byo. Bagarutse bavuye ino batashe, ibyuko bararusa, ibyuko kumbure byabagora, ingorane baba barahurira ino nazo bavuga nimwe, kuko iyo bazivuga nta numwe yari kuza. Hanyuma rero bavuga ibyiza gusa, mugabo akavuga yuko hari abantu bagowe, hari abantu bishwe n'ibigirwamana, hari abantu bafite abagore benshi, hari abantu b'abapfumu benshi cyane gose. Ariko bakavuga yuko hari abariko barabiheba, hari abariko barabita kubwa butumwa baronse bahawe bwo babazaniye babwakiriye. Tumvise rero ngene bimeze, turanezerwa cyane. Wa mubabaro twari dufise yuko batuvuyemwo baduze, twagisaba kubabona ngo batwigishe, twagira ngo baje batazosubirayo, ariko bagarutse bavuze ibikorwa bikorera kore kino. Twace twumva umunezero natwe, ukamenga twoza kuraba abo bantu ngo dufashe bene data abo bakozi b'Imana bari baje ngo tubafashe kubivuga, naho twari abana. Hanyuma rero bamaze kuvuga yuko hari abantu bava saa 9 y'ijoro bagenda kurondera ubutumwa buriko baravugirwa, mu gutaha bagashika mu ijoro, twaca twumva umubabaro, twaca twumva umenga amasozi araje, kandi nabo bariko baravuga ku bwa Muhemu Yera, amasozi yarakoragurika. Hanyuma rero abari babarongoye, hari abari babatumye, bari babarungitse, tukumva ko nabo buzuye intimba n'akabonge, mugabo n'umunezero mwo. Hanyuma rero natwe ibyo bikadufata. Jewe rero ndabitegereje abo bantu. Muri bajya bavuze harimwo wari umwigisha wanje wo kwishure. Nkiyumvira nti none ko asubira inyuma, bizogenda gute? Ko ndamuzi nahaba, bizogenda gute? Ica bintera umunezero n'inkomezi, ariko nkabura ngene nobagira. Ndiyumvira nti uko biri kose, kubera ico gikorwa bariko barakora, kubwabo bantu twumva bagowe, bariko barondera agakiza, barara kwijoro bagenda kurondera iyo kari. Bamwe bariko barirukanwa mu ngo zabo, abandi ko bariko barahamwa n'abagabo babo, kumbure babahora ko bakiye agakiza. Nabo tukumva ngene bigorana muri izo ntambara. Twaje twiyumvira ngene twobagira, usenga twarasenga, hakujya turiko turasenga amasengesho yo ku mugoroba canke yo mu gatondo, ayo twara yarangura mu cyane, mugabo haradukamwe n'ayandi. Bajya tugire dufungure, bagaca bibukiramwo byo bacimana kiriko kirakorekera ino, bakibuka abakozi b'Imana baje kugikora ino, tugasenga.
tugasubira tugasenga mu mitima yacu kaza yandi bivuga ngo hariho abazimiye bataye Uhoraho bameze nk'intama zahabiye kure, muze tubarondere barazigirijwe, tuzogira akaneza tuzanye wahavye. Hanyuma rero kubw'iyo ndirimbo ni raporo batuzaniye tukayumva, twaje dusenga haje bazanye imfungwa ku meza, tugasenga bikaruha bigahora, bagasubira kubishusha, muhemu y'Imana ikavuga, tukumva umunezero. Ibyo byanteye nca ngenda muri iyo minsi kurondera udufaranga, naje ubwanje ntabe nari mfise, nari n'umunyeshure, murazi umunyeshure nta mahera afita, nta n'impuzu nziza nari mfise, mbere zimwe zari zinatabutse, ariko numva umunezero wo kuza guca amafaranga ngo ndondera agasabuni nzorungikana abakozi b'Imana bajino. Naragiye gukora ntabizi gukora, jewe muri kameremere kanje sinzi kurima, naciye ngenda kurima guca amafaranga yo kurimira umuntu ayatanga, naje kuko ntarinzi kurima, aho narima ntihaba heza, narakindagira, hanyuma nyene kuduhemba agaca agarwa kuraba, agaca avuga ngo ninde yanyononeye indimo, ninde yononye ahantu, abo twajanye agaca avuga ngo nuyo muhungu, ngo sindamuhemba rero, nzomuhemba agarutse ejo amafaranga 10 azoyakorera iminsi 2. Hanyuma rero kubwo munezero n'inkumbu n'inkomezi n'umuhamagaro wavyo narasubirayo guca ayo mafaranga 10 kayaca iminsi 2. Hanyuma rero sinarinze rero ko nanje uwo muhamagaro ndindiriye, harageze gihe twasubiye kumva amagorwa, twasubiye raporo bagarukana, bace batubwira ngene bariko barashingagira ububwiriza, ariko imbere yaho baratubwira ati hihanye umuntu twasengeye umukozi w'Imana wa mbere umwe, tugakoma amashi kabigitangaza. Mu nyuma ati twasengeye umupaseri w'imvukira wa mbere, tugakoma amashi kabigitangaza. Tukaje twongera tukaronga intege, tukongera guca amafaranga yo kuzobarukana agasabu nako kwiyoga, hamwe n'agasogo zo kwisokoza, murazi ko bari baje no bafise imishatsi. Hanyuma rero nivyoherera ngaha, sinana biteguye, Imana ibimpamagariye mwahanyene, Imana ishimwe. Nico gituma nanje kubwaye basengesho n'uwo munezero, uwatashe uriya yatashe twari kumwe yaragiye aja mu ijuru, nanje ko ntaraja mu ijuru ndacanezerewe kuguma ngaha. Yesu abahezagire. Ego nuko rero murumva ubutumwa bwiza ingene bwadushikiriye, kandi bibaye umugisha, siko yemwe ko vyumva bibaye umugisha. Uyu rero aracari ino, urumva ko nubagifise umuhamagaro wo kubandanya gukorera Imana ino. Yava nikura ariko nta n'umunsi n'umwe turamurondera ngo tumubure, n'ubu aracari ngaha. Nuko rero tugira ngo nanjye ndabaho umurongo w'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Haleluya, Imana ishimwe. Nanje ko yanyongeye iminsi kugira ngo nanje mvuge. Haleluya, Imana yarakoze. Haleluya, nagira ngo mbwire abakozi b'Imana, sifa kwa Yesu, watumishi wa Mungu. Bwana wa majeshi atakuwa nanyi kila siku, atakuwa. Umviriza neza, Uhoraho nyir'ingabo azobana na uko yabanye natwe, uko yabanye n'abadutanguriye bakatubwira ubutumwa bwiza. Sifa kwa Yesu. Amen. Azobane namwe, azobane namwe mu gikorwa cy'Imana mwahamagariwe. Kandi nanjye ndashimiye abongere bagize bati nawe haguruke. Sifa kwa Yesu, mwana kondo wa Mungu. Amen. Imana ibahezagire bantu b'Imana, Imana ibahezagire mwebwe muri ko murahamagagwa ngo mukorere Imana. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Amena. Turabona mu muhamagaro, nanezerewe kubona abantu bazosigarana igikorwa cyo.
Sifa kwa Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Dusome umurongo. Haleluya. Mu Baheburayo 13 umurongo w'8. Ni umurongo Imana yampaye ndi mu bitaro, buca mva mu bitaro. Amena. Abaheburayo igice cya 13 ku murongo w'8. Naca dusomera uyu. Amena. avuga ngo Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko azokwama ibe bitazoshira. Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari. Uko yabanye n'abasokuru batuzaniye ubutumwa bwiza, n'ubu niko azobana natwe. Amen. Haleluya. Amen. Uko yabanye natwe, mwebwe niko azobana namwe. Turipfuza ko ubutumwa twakiriye buguma uko twabwakiriye. Ndetse hagira umuntu ahindura, biriko birahindagurika. Amen. Abatazi ishengero icyo ari cyo bariko bararihindagura, ariko mbiriza neza, turagomba ko muguma uko twabwakiriye. Amen. Muguma uko nyene, mpwemu yera agume muri mwemwe. Sifa kwa Yesu. Mpwemu yera yaje mu kagari muri 74 hajya ku munsi mukuru wa Pentecote, niho kagari yakiriye mpwemu yera. Ramayidei. Haleluya. Iyo mpwemu irabandanya iba muri twebwe, none iri muri mwebwe. Haleluya, 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 haleluya. Murayigumya mwagwaruka, muragumya mpwemu mwatubonanye, natwe twayibonanye abaje kutubwira ubutumwa bwiza. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Munsi umwe twasengeye umuntu ngaho, umuntu bageze abaganga babwiye ngo naje muyinga bazomuca amaguru. Hari hasigaye umunsi umwe. Munsi ugira kabiri wari ukuja muyinga bakamuca amaguru, uwo mwana bakamuca amaguru. Haleluya. Turasenga Imana, baramuzana, bamuzanye tumusengera Imana. Bakozi b'Imana bamurambika ku biganza, turamusengera. Haleluya. Acarakira, ntiyabagicibwa amaguru. Sifa kwa Yesu. Amen. Mpwemu yari muri twebwe, n'ubu ari muri twebwe. Amen. Mana ishimwe. Amen. Yesu Kristo uko yarari ryari, n'uno munsi niko ari, niko azokwama ibihe. Amen. Amen. Nadusomera uwundi murongo duce turangiza. Bamba barena twaye umwanya muremure, ariko kandi ndakundi nyine byashitse. Sa mwabihiwe. Amen. Nadusomera umurongo. Avuga ngo kuko mukwiye, Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 36. Avuga ngo kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ibyo Imana igomba mubone guhabwa ibyasezeranywe. N'uyu murongo tugomba kurangirizako. Haleluya, haleluya. Mu ndirimbo baririmbye bavuze ngo bari icanda. Wewe ni mwavyo. None icanda riraribwa, ariko barihanganye. Kozi w'Imana yarihanganye aririra ukazi. Ndamandamo bari icanda wari ntibyapfuye ubusa. Kurya icanda ntibyapfuye ubusa. Ubonye ishengero riri rugazi kubera bihanganye. Haleluya. Imana ishimwe. Hari ishengero rinini kuko bagize gute?
barihanganye. Nagira mbwira abakozi b'Imana, mwihangane, mwihangane, mwihangane neza. Abatubwiye ubutumwa nababwiye, inzara bagize, mugabo bagize gute? Barihanganye. Ndashengera umubona hano, muraribona? Amen. Imana ishimwe rihari kuko bagize gute? Bihanganye. Na twebwe twaragize gute? Twarihanganye, none turisaziyemwo. Imana ishimwe. Amen. Kandi mudusengere muri ubu busaza bwacu, twihangane kugeza turangije urugendo. Naya majambo rero hajya tubonye ngo hasigaye igihe gito, kuko hasigaye igihe kingana gute? Amen. Hasigaye igihe gito. Ugira se nawagiragira Ramaidei agiraze Yesu agiraze. Sifa kwa Yesu agiraze umukiza, agiraze kudutabara, agiraze ngo atudugane mu ijuru. Amen. Ariko nagira nsubire mw'iri jambo, mbene data, naho mwisi bihindagurika, muriko murumva hirya no hino, haleluya, ariko mu kagari twararahiye. Muranyumva yewe? Twararahiye, turarahira. Ishengero uko ryatanguye ritegerezwa gushishikara uko ryagize gute? Uko ryagize gute? Bangahe bari kumwe natwe? Sifa kwa Yesu. Haleluya. Mana yo mwijuru, urarihezagira, urahezagirira ishengero, urarihezagira. Mpwemu Yera arigumamwo, mugisha wawe uraribamwo, amaraso ya Yesu. Haleluya. Abe muri ryo. Urakoze, uraduhezagira, uduhaye umugisha, tubisabye mu izina rya Yesu Umucunguzi. Amen. Irakoze. Turiko turarya indya z'ubugingo, turiko turarya ibishashagira bihembura imitima. Imana nishimye. Muri kano kanya rero, nyuma y'ibi bishinga naye twumvise byiza byatumye tubaho no munsi, tukaba dusukuturi. Erega kera n'abantu twari